Ego murakoze cyane, reka tumere nk'abasimbiza tuje kwa niyo mwungere Fiesta asanzwe novuga nti arongoye nino shirahamwe KRC aha mu ntara ya Gitega. Mugenzi wanyu Eric Niyongabo yatubwiye ati ku kijanye novuga nti no gutandukanya imicafu ibora n'itabora, aho yavuze yuko ngo keshi bica bigenda bikica isi. Ndakunze kubona novuga nti plano ma site de depot aha hagenda hegeranirizwa imicafu nko muri quartier, ugasanga hariho abamama bariko barondeye amasuka bariko bahiga umwavu, ugasanga bariko barakuramwo novuga nti ibi plastike babishira kubwa ukwavyo, ibindi navyo vyameze nk'ibibora bakabishira ukwavyo. Ubabajije bakakubwira yuko bagiye gutabiza, ndetse hari nabo novuga nti nabonye bariko barapakira ayo mase imiduga bagenda novuga nti kuyakoresha mu mirima. Mbega tuvuge yuko aba bantu baba bariko barica isi yabo, ntibaheza ngo bimbure canke naho bokwimbura hariho ingaruka. Murakoze, barimbura kuko urumva ko baba babitandukanije. Jewe narigeze no kuja hajyanye ku site hajyanye bata imicafu mishatanya, ndagendera abamama bariko baragira babitandukanya, bashira ibibora ukwavyo, ibintu zenye ibishishwa vy'ibifungurwa, ibintu zenya ibisigarira vy'amakara, bijya bintu vy'ibibuni babishira ukwavyo. Je rero ndaheza ndababaza ati none ko muriko murabitandukanya mwatuma nande, inyungu yanyu mubikuramwo niyihe? Baraheza barambarira bati twebwe dutandukanije nk'ibi bintu vyaboze, hariho ababa babidutumye baheza bakaza bakavyegerana bakaja kubitabiza isi ndimwa zabo. Ibi navyo nk'ibishishwa, ati hari abaja kubigaburira ibitungwa, ati ibi navyo vy'ibisigarira vy'amakara ni akarusho kuri twebwe, turaheza tukaronka amakara tuza gucana tutarinze kuja kuyasuma. Mu gihe tuba twaronse abaza kutugurira ivyo bibora bakaja kubitabiza, tukaheza tukaronka ayo gusuma ivyo dutekesha ayo makara. Hanyuma ariko ikintu naciye nsanga nabo kuri abo bonye bavyegeranya nabo nyene ntibazi impirikizi z'iyo myanda baza gukoramwo batikingiye. Mu bisanzwe ni kimwe mugenzi wanje Eric yavuga, nta bintu bikingiriza mu ntoke baba bambaye, nta vya birato twita ingamiya abandi bavyita imibirikira baba bambaye, nta bwa bupfukamunwa baba bafise. Mu bisanzwe nabo nyene bari cane ku ntuzenya, ku ngwara zirashobora kubafata. Kandi si ukuvuga ngo zirashobora kubafata, zirabafata kuko hari n'igihe usanga bahetse abana babicaritse ngaho. Hari umugani mama bavuga ati hari urunuka ahantu isazi. N'izo sazi zirashobora kuza ziguma zikora ku bana, cyangwa ugasanga n'utwo two kurya hageze ko badufungura za sazi ziraje ziradomyeko, kuko isazi iriyunguruza cane. Hanyuma hari ikibazo mwambajije ati abo bo babijana kubifumbiza isi ndimwa zabo baraheza bakimbura. Yego barimbura, ariko hariho ibintu, hariho mu bisanzwe urumva yuko baja kubitandukanya hamaze kujamwo vya bintu bitabora, nka birya bintu vy'amabeteri, birya birafise intuzenya elema chimique, sindacumi ingene nokivuga mu Kirundi. Zirafise elema chimique biza gutwara biba vyasigaye muri birya bintu bibora, kuko urabona iyo camaze naco nyene kiraza gushaka kubora kikava ibintu vy'ibizi. Birya navyo nyene biraza kwica isi ndimwa nk'amametoruru, birya si vyiza ku isi ndimwa. Rero tuvuge ko muri rusangi mu gihe ino micafu itatandukanijwe kuva hakiri kare icegeranywa, maze ikagenda gusukwa hamwe novuga ni muri aya masite de depot, yuko
abene gihugu batoyihutira cyane kugenda kubitandukanya mu gihe biza vyaraboreye vyose hamwe ngo babikoreshe mu mirima yabo. Ego ahubwo vyiza muri ico gihe boza kubitandukanya imbere yaho bitaramara kwegeranya. Nko mu bene gihugu umuntu akavuga ati urabona benshi bavyegeraniriza mu mifuko, akavuga ati uyu mufuko nzowushiramwo ibibora, uyu mufuko nzowushiramwo ibitabora, kugira ngo twikingire twebwe nyene bene gihugu, twikingire imbere yuko tuja kubikoramwo za ntoke tuza kubihonyoramwo, kuko bamaze kubijana muri harya hantu vyegeranirizwa, urumva yuko abene gihugu nabo baca baja kurondera ingene babaho, babikuramwo ivyo badandaza vya bindi bibora, ivyo badandaza wanashaka na bijyanye bitabora, hariho abaza kubigura bijya bintu vy'ibibuni kugira ngo barondere ingene babaho, kuko ubuzima mu bisanzwe buronderwa impande zose. Hari uvuga uti bamugani bavuga ngo hagupfa nozanzama, akavuga ati reka mpfume ndarandiye ivyejo bizobazwejo, kandi ntamenye ko ubuzima nabwo bugiye kumererwa nabi.